Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bakunzi b'Imana kandi bakunzi b'ikiganiro Saveur Divine, ndabaramukije amahoro y'Imana. Muri kumwe na Kaneza Benigne. Imana iduhezagirane twese. Ni umunezero ukomeye kuba Imana yongeye kutugirira neza, tugahurira imbere yayo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, kugira ngo tugaburire imitima yacu ijambo Imana yashimye ko dufungura canke tugaburirwa kuri uyu munsi. Ndabahaye ikaze rero, Imana ibahezagirane nanje. Nk'uko mwamaze kubibona bamaze igihe bakurikirana iki kiganiro muri iyi ndwi, turi ku ijambo rivuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa canke ubwami bw'Imana burasiganirwa. N'amajambo dusanga mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 11. Turaza gusoma duhereye ku murongo w'indwi turageza ku murongo wa 12. Haravuga ngo Yesu ashingira intahe Yohana umubatizi. Abo bagiye, Yesu atangura kubwira ishengero ivya Yohana, ati mwagiye mu bugaragwa kuraba iki? Mbega n'irenga rihungabanywa n'umuyaga? Ariko mwagiye kuraba iki? Mbega n'umuntu yambaye impuzu ziremvye? Erega bambaye impuzu ziremvye baba mu ngo z'abami. Ariko mwajanywe n'iki? Mbega kwari kuraba umuntu avugishwa n'Imana? Egome nico. Kandi ndababwire, ari utuvugishwa n'Imana cyane, uyo niwe yanditswe ngumve ngira ntume integuza yanje imbere y'amaso yawe, ikororanirize imbere yawe. Ndababwira ukuri, mu bavyawe n'umugore ntihigeze kuboneka umuntu aruta Yohana umubatizi, ariko mutoya mu bwami bwo mw'ijuru aramuruta. Uhereye mu gihe ca Yohana umubatizi ugashitsa n'ubu barabandanira ubwami bwo mw'ijuru. Ababandana babunya kurisha ubuhizi. Imana iduhezagire cane. N'aya majambo tugomba kwibukanya yuko ubwami bw'Imana burasiganirwa, buratwaranirwa kandi buragwanirirwa. Aya majambo Yesu yayavuze ariko ashingira intahe Yohana umubatizi. Yohana yari umuntu atarasanzwe, uhereye ukuvuka ryiwe nuko yabonetse. Yari umuntu atarasanzwe, yari umuntu yari yahamagawe n'Imana akiri mu nda ya nyina, ataranasamwa n'inda. Imana yari yaramuteguye kugira ngo azayikorere, azavuga ivy'ubwami bw'Imana. Kandi niko vyagenze. Amaze kuboneka muri ino si akavuka, yabaye umukozi w'ubwami bw'Imana, abwiriza ijambo ry'Imana, yigisha abantu ivy'ubwami bw'Imana. Yari umuntu atarasanzwe mu vy'ukuri, nk'uko twabisomye muri iri jambo ry'Imana. Hariho ahantu Yesu ariko aravuga hano hantu yavuze ngo mu bavyawe n'umugore bose ntawe uruta Yohana. Kandi ni koko, kuko ijambo ry'Imana ntiribesha. Yohana rero yari umuntu adasanzwe. Yesu ariko aramuvuga ko muri iki gihe yari ashaka kwigisha ishengero ryari kumwe nawe, afatiye kuri Yohana, afatiye kuko Yohana yari yitwaye. Yohana iki gihe Yesu yariko aravuga ibi amushingira intahe, yari mw'ibohero.
yari mu ibohero yashizwemwo n'umwami Herode kandi amuhoye ivy'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana Yohana yagenda yigisha. Umwami Herode ntiyanezerewe n'ubwo butumwa, ntiyashimye by'ukuri ubwo butumwa bw'ubwami Yohana yariko aravuga, bimurya mu matwi, yumva ntabikwiriye kubandanya avyumviriza, kuko igihe cose Yohana yariko aridegemvya, yariko akoresha igikorwa co kuvuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Herode afata umwanzuro canke afata ingingo yo kumushirisha mu ibohero. Iki gihe rero Yesu yariko arigisha, abwira abari kumwe nawe, arababwira ngo mbega mwagiye kuraba iki mu bugaragwa? Aravuga ngo mbega mwabonye Yohana ari renga rihungabanywa n'umuyaga? Arasubira arabaza ngo mbega mwabonye yambaye impuzu ziremvye? Aravuga ngo abambaye impuzu ziremvye baba mu ngo z'abami. Yariko arabandanya gushingira intahe Yohana ko ari umuntu adasanzwe. Nubwo Yohana yari mu ibohero, by'ukuri yaramushingiye intahe yuko atabaye umuntu anyiganyiga kumbure nk'irenga ryohungabanywa n'umuyaga. Aravuga ati ko mwagiye kumuraba mwasanze uko mwamusize atari ko akiri, kumbura ivyo yari yizeye bitakiri muriwe, canke ivy'ubwami bw'Imana yahora abwiriza bitakiri muriwe. Aravuga kuko yari amwizigiye, arashinga intahe ati ndabizi neza ko atari co mwasanze. Aravuga ati kandi mumuravye mwabonye yasa n'uwambaye impuzu ziremvye iz'ababa mu nzu z'abami? Vy'ukuri ari mw'ibohero, murumva ko atari yambaye impuzu zari zingana n'igihagararo ca Yohana, nuko Yohana yari asanzwe azwi n'ibikorwa Yohana yari asanzwe yarakoreye muri abo bantu, kuko yari umuntu atari asanzwe. Ariko ari mw'ibohero yari yambaye kumbure impuzu zitari nziza, zitari ziberanye nawe, ariko kandi nticamubujije kugumana ayo makuru y'ubwami mu mutima wiwe, kuko haruguru yavuze ngo ntimwasanze ari irenga rihungabanywa n'umuyaga. Bivuga ngo ntimwasanze ari umuntu yahungabanye, canke ngo ivyo arimwo umubabaro arimwo wewe waramukuyemwo. Ico yari yarashingiye intahe ubwami bw'Imana yari yaravuze mu mutima wiwe, uko yabuvuze niko vyari bikiri muri we. Yesu ariko arigisha aba bantu yariko ashaka kubereka yuko nubwo Yohana ari mu bihe bigoye, ari mu bihe vyo kubabazwa muri iryo bohero kandi arenganijwe, ataco vyahinduye muri we. Niho ugiye kuraba ku murongo wa 12 muri iki gihimba twasomye nyene, niho yavuze ngo uhereye mu gihe ca Yohana umubatizi gushitsa n'ubu barabandanira ubwami bw'Imana. Yohana igihe yavuga ubwo butumwa bw'ubwami bw'Imana, hariho abantu bavyizeye barabwemera babujamwo, kandi Yohana ubwiwe yabubwirije canke yabwigishije, yarabaye mu gihe c'imibabaro, yarabaye mu gihe co kubabazwa kubwo butumwa bwiza yariko aravuga bw'ubwami, ariko kandi nticahinduye umutima wiwe. Yesu rero yariko arigisha abantu ababwira yuko mu vy'ukuri ubwami bw'Imana ababujamwo bose n'abantu bagwana intambara bakanesha, n'abantu niyo baba bari mu bigeragezo nk'uko twabonye Yesu ariko ashingira intahe Yohana yavuze ngo sirenga rihungabanywa n'umuyaga. N'abantu badahungabana ngo nuko bari mu bihe bigoye, n'abantu badahungabana ngo nuko bahuye n'ibibazo bikomeye cane. Uko vyoba biri kose, abantu bariko baja mu bwami bw'Imana ntibohungabanywa n'ivyo. Ni koko biratubabaza, ni koko biraturuhisha, ariko kandi ntibitunyiganyiza ngo bidukure muco twiyemeje canke muco twemeye canke mu gishingo twahagazemwo co kwemera Yesu Kristo, ariko dukomeza kumwizera no kumugumako, no mu gihe bitoroshe naho, no mu gihe bidasanzwe. Umuntu yamenye Imana ariko araja muri ubwo bwami bw'Imana, mu vy'ukuri uko vyoba bimeze kose, si umuntu ahungabana, si umuntu ikintu cose kije ngo kimutware kimute hariya, kiraza kigahuhuta uko camusanze kikamusiga ahagaze hahandi. Nivyo co gutotesha kikagushirako amazi menshi ugatota ukamenga uri mu mifunda y'amazi, ariko vy'ukuri ntiwotwaga ngo ugende ngo ushike kure.
aho ushinzwe harakomeye, ushinzwe muri Yesu. Abaja mu bwami bw'Imana baragwana intambara, n'abazigwana ku murango no mw'ijoro. Mu vy'ukuri mu bwami bw'Imana tujamwo si ukugenda umuntu araramanga, oya, ariko umuntu agenda agwana intambara. Yesu abwira abantu bariko baramwumviriza ngo ubwami bw'Imana buragwanirirwa, burasigwanirwa, buratwaranirwa. Umuntu wese aja mu bwami bw'Imana ahora mu ntambara, ariko kandi mu ntambara zose agomba guhora anesha, kuko nico kizotuma twinjira mu bwami bw'Imana, nuko tuzoba twaranesheje biriya vyose twatewe n'umwasi, ariko aragerageza kugira ngo arabe ko dukura muri ubwo bwami. Ariko nitwanesha tukabugumamwo, niho tuzobwinjiramwo. Bakunzi b'Imana, Imana idufashe, idushoboze guhora tugwana intambara nziza, duhore tugwana tunesha, duhore tugwana tuja imbere. Kunesha no kwacu duhagaze muri Yesu, kunesha n'ivy'iwacu turi mu ntsinzi. Duharanire kuguma muri Yesu kugira ngo duhore tunesha, tuze dutahe mu bwami bw'Imana. Imana ibahezagire mwese, amen.